Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije abakunzi banje bankurikirana kuri chaîne ya YouTube. Ndabaramukije mu izina rya Yesu kandi ndabakunda cyane. Rero ni muri ca kiganiro nyene twiyubake maze duhanurane. Ku batanzi ndi umudame yubatse afite n'abana babiri. Ku mazina yanje yose nitwa Bihorusa Germaine kuri Instagram no kuri Facebook. Uno musi rero intumbero ya kino kiganiro nshaka guha amahirwe abantu batatu, nshaka gufasha abantu batatu kandi ico ni iciyumviro cacu nk'umuryango. Hagati aho reka dusome rino jambo riri muri Yakobo ikigabane ca mbere umurongo wa 26 hamwe n'umurongo wa 27. Ndasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo umuntu niyigira ngo n'umunyedini ntafate ururimi ntafate ururimi ariko agahenda umutima wiwe, idini ry'uyo izoba ari iry'ubusa. Umurongo wa 27 uravuga ngo idini ritunganye itagira agasembwa imbere y'Imana Data wa twese nukuraba imfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda ngo ntiwanduzwe n'ivy'isi. Amen. Imana idufashe cyane. Ndaza kuvuga ahanini kuri rino jambo. Hagati aho musanzwe muzi yuko sanzwe ndi umuririmbyi, reka ncishemwo gato indirimbo mu gitabo. Nshobora kutayirimba neza ariko ni indirimbo bwa ku rukundo, twisangire gato. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranwa n'iki mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwaruharuse rangurika rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu urushikayo. Rwatumye Yesu aza mw'isi yacu ngo induha turuhure kandi urwikunda abari mw'isi nirwo rutazoshira. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranwa n'iki mw'ijuru no mw'isi ntibasiba kwama baruririmba. Amen. Urukundo rero nirwo runzanye hano. Urukundo nirwo rwatumye nshobora kwibwira ati reka nje kuri YouTube, kubera muri bino bihe biragoye kubona abantu benshi ngo bakoranye. Abantu barabuze umwanya, abantu bafise ibintu byinshi bakora, abantu ariko ubu n'uburyo bw'umuntu afise ubwenge bw'uko yokora ikintu c'ikimazi, ikintu gifasha abandi, ikintu cubaka abandi. Ivyo navyo biva mu rukundo, ikintu kitikwegera k'inyungu zawe wewe wenyene ariko ukaraba n'inyungu z'abandi. Amen. Imana dufashe cyane. Rero no munsi koko nshaka nibwire abantu bankurikirana bamenye Germaine uwo ari we. Germaine ni umudame, Germaine ni umwigeme, Germaine ni umuntu Imana yaremye imuremana urukundo rwinshi mu mutima wiwe kuva akiri muto cyane rwose.
ariko muri urwo rukundo nahabonyemwo umugisha, muri urwo rukundo nahabonyemwo umuhezagiro. Nico gituma uno munsi si uno munsi gusa, mu buzima bwanje bwa misi yose ngenda ndafasha abantu mu buryo bwo bugaragara, mu buryo bw'ibyiyumviro, mu buryo bwo guhanura. Nasanze cane niyo utoha umuntu ikintu kigaragara ariko ukamubwira amajambo amwubaka, ukamuha impanuro zimwubaka, ukamuha ibitekerezo bishobora kumukura ahari agakora akiteza imbere, ibyo ni ibintu by'ikimazi cyane gose gusumba ibindi. Ijambo nkunda kubwira abantu uti ijambo rikomeye gusumba ibindi, kuko nasanze mu buzima bwanje amajambo umuvyeyi wanje yampanuye yambwiye nkiri muto, kuko yapfuye mfise imyaka 18, nakwijije imyaka 18 itariki 4, nawe apfa itariki 13. Ariko koko nk'uko ijambo ry'Imana mu migani rivuga ngo toza umwana indero nziza akiri muto, ngo niyakura ngo ntabwo azozivamo, ngo azozigenderamwo. Ijambo rero umuvyeyi yambwiye ryaramfashije, ryaranyubatse. Ni henshi cyane nagiye nshaka kuva mu murongo, nagiye maramaza gutakaza ubuntu, ariko nkiyumvira ya majambo umuvyeyi yambwira, nkavuga ati nubwo atakiriho ninabikora nzoba ndamuhemukiye. Ni ukuvuga amajambo rero yambwiye, yarantunze, yaranyubatse, niyo yangize uyu muntu ndi uno munsi nshobora kuza imbere yanyu nkabahereza namwe ibitekerezo, nkabahanura, kandi Imana ibihererwa icubahiro. Germaine rero nuyo mwigeme, nuyo muntu, nuyo mudame Imana yaremyemwo umutima w'urukundo. Ijambo ry'Imana rero dusomye riravuze ngo umuntu niyigira umunyedini ngo ariko ntafate ururimi rwiwe, ngo idini ryiwe rizoba ripfuye. Amen. Haraza hakavuga ngo mbega idini rutunganye ni ryahe? Idini rutunganye ni ry'uyo muntu, niryo dini ry'uyo muntu ashaka gufasha imfuvyi mu marushwa yazo, ashaka gufasha umupfakazi mu marushwa yiwe. Haleluya. Ariko ivyo abakristo babikora ni bake cyane. Amen. Abakristo babikora ni bake cyane. Abakristo benshi baragiye mu saku. Ijambo ry'Imana riravuze ngo niwigira umunyedini ntumenye gufatwa akanwa kawe, idini ryawe rizoba ripfuye. Reka ndabashingira intaye ikintu kimwe. Hariho ubunane, yari kubunane ico gihe, hanyuma kenshi dukunda gukora ibikorwa byiza, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo ukuboko kukuryo kwatanga, ukuboko kw'ibubamfu nikumenye. Amen. Uno munsi ndaje ndavuze ngo shaka guha amahirwe abantu batatu kugira ngo ndabafashe, kugira ngo ndabafashe muri bike cyane Imana yashoboye kumpereza. Hari umuntu ashobora kugira commentaire ngo uyo yagiye ngo yaje kwishima, ngo ufasha ngo ntiyerekana, ariko nashaka ndababwira ubu n'ubutumwa mbwira abantu benshi, ufasha ntabwo yiyamamaza. Ico gihe rero mfata ifoto turiko turafungura ibifungurwa byinshi, iri kuri Facebook, akavideo ndiko ndavuga ngo Yesu Kristo yaduhaye ibifungurwa, ndiko ndatangariza abantu ni Yesu Kristo ngo twamurungitse yagiye ahandi gutanga. Nashaka ndababwire nti dufashanye tugiranire neza. Ariko icyo gihe mbere yuko ndabikora nk'umuryango twari twabanje gufasha, twari twabanje kwiyumvira ati nihe miryango igoye twohereza ibifungurwa twokwambika kuri umunsi mukuru wa bonane, dusangire nabo muri ubwo buryo. Hanyuma haza umuntu akora commentaire ambwira ngo uko nukwishima, ngo yaba ngo wabikora neza, ngo uhaye ngo abadafise, ariko by'ukuri nari nabanje kubikora. Rero nshuti zanje, dufate iminwa yacu. Nk'uyo muntu imbere y'Imana sinzi uko yagaragaye, kuko yanyagirije ibyo atazi, yabonye ko nishima, niyerekanye ataco nanga, ariko kuko nari namaze kurangiza gukora igikorwa ciza Kristo adusaba. Imana dufashe cyane. Nshatse kubwira abantu, iyo utazi ikintu fata ururimi rwawe, ntibikenewe yuko uvuga ku bintu utazi, kandi ntibikenewe kuvuga insakuru umuntu w'Imana, umuntu wamenye Kristo, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo wibesha ngo n'umunyedini, wibesha ngo arasenga, ntamenye gufata umunwa wiwe guyo ngo idini ryiwe riba ripfuye. Imana idufashe cyane. Germaine rero uyo mudame afite umutima w'urukundo. Ibyinshi cyane nzi neza yuko bivamo umuhezagira ari uko
utabyamamaje, ariko ibi ni ibintu mpisemo gukora gutya kubera ko bizokwama byamamara, kubera ko mu bitekerezo byanje ndifuza cyane kuzofasha umudame, ndifuza cyane kuzofasha abantu. Sinkunda gufasha umuntu ngo ibifungurwa Imana yompa izo mbaraga n'ubushobozi, nofasha umuntu kwikorera, nofasha umuntu muri buno buryo, kumuhereza ibizomutunga, kumuhereza ifatiro ry'ibizomutunga ubuzima bwiwe bwose. Amen. Kuko iyo uhereje umuntu umuceri n'ibiharage ukiyumvira ko azobiga indwi imwe agasubira gusonza kandi adafite aho akura, koko nabyo ni ibintu uba ukoze neza kuko umugaburiye, ariko ni ibintu mba numva mu mutima wanje bidashitse. Nibwira ngo Imana izompe ubutunzi kugira ngo nshobore gufasha uyo muntu nawe kwibeshaho, ndamuhereze ni kuvuga imbuto yiterere yiburi umusesekara. Imana ishimwe cyane. Rero ndabibutse ngo intumbero ya kino kiganiro ngo nshaka guhereza amahirwe abantu batatu, ndabafasha ngo iki, ndashaka yuko mukora commentaire. Ndazi neza ko abantu baraba YouTube atari abantu nyarucari, ariko jewe ndashaka gufasha abantu nyarucari. Umbere umukristo, umbere umuntu atumwe n'Imana. Ubu butumwa niwabwumva urabe ku gacimbiri uriko, urabe mu ruhande rwawe, urabe umuntu koko umupfakazi afise abana arera, ashobora gukora akoresheje amafaranga make. Ubwanje nashitse ngaha muri kino gihugu ca Canada birangora cyane kubera ubuzima bwari buciririye, ariko niyumvira ngo nkora iki by'ukuri. Nkitangura gukora amafaranga natanguye gukora ibyo nkoresha ni amafaranga atagera amadolari 200, ariko mu madolari 200 Imana yarahezagiye avamo amadolari 100,000 kandi icyubahiro cyose kigarukire ku Mana. Rero kigaruke ku Mana. Rero ndashaka guha amahirwe abantu batatu uko tugenda kubafasha nk'umuryango wacu. Turabagurira igitungwa hanyuma tubakotere n'umurima. Ibyo ni ibintu nakoze nkiri umukobwa, nakorera cyane abadame, narahisemo gufasha n'abana bashika kuri 30 barenga, nabarihira ishure, nkabavuza, nkabigisha, nk'abadame mu buryo buke cyane narifise, narabakotera imirima bakarima, nongere gukebura abantu bigira ngo naba Kristo. Ico gihe nari umukristo ariko adashitse, nari umuntu yaguye, bimwe bita kuva mu gakiza. Ariko imbuto ya Kristo iyo ari imbuto koko, atari uburyaga, itagiye mu ivu ryakomana, iyo mbuto ntihwera, iyo mbuto ntipfa. Muri ubwo bupagani bwanje naravuga ati hako nogura ikanzu y'200, reka mitana amasabuni, reka ndihire bano bana ishure, hako nogira iki, reka mwotere bano badame imirima barime bazokwimbure bafungure. Ariko narengana ukazona umuntu ariko aragutunga ukuboko, nguriya ngo ni maraya, nguriya ngo mahera ngo yakura mu bagabo. Nshuti yanje, hari ibanga abazungu bamenye kandi nibwira yuko badusonde umugisha kubera basoma cyane. Amen. Basoma Bibiliya nubwo badakijijwe, bagakuramo ibibafasha, ibibubaka, kandi bakumva ningira akamaro, bizagira akamaro mu buzima bwabo, bagafasha abakene, bagafasha abagowe, hanyuma rero bakaronka imigisha. Iyo migisha ikamisesekara, ugasanga abana b'Imana badakorera Imana mu buryo butunganye nibo bagenda basegereza. Ndababwiza ukuri, iri jambo nitutarishira mu buzima bwacu ntabwo rishobora kudukora. Iri jambo nitutarishira mu buzima bwacu bwa misi yose, iri jambo ntirishobora kudukiza, ntirishobora kutwubaka. Rero tutizanje mumbabarire ku ruyogoyogo rw'abana, turasubira mu kanya. Okay, abana kari gaciyemwo. Iri jambo rero ntirishobora kuzodufasha iyo tutarigenderako. Amen. Aha nyene haravuga muri Yakobo ngo umuntu ngo yibwira ko akorera Imana ngo nuwufata ijambo ngo akarishira mu buzima bwe bwa misi yose. Rero nigikishatse kubazanira nshuti zanje, tube abana b'Imana basoma ijambo ry'Imana ariko bakarishira mu buzima bwabo. Tuba abana b'Imana bakora ibikorwa. Mbega ko amashengero uno munsi ariko arugara, tuzokorera Imana mu buryo bwayo. Biba ibizokwambika igitsibo niwataha mu ijuru. Amen. Dukorera Imana.
nimba hariho umudame ku ruhande rwawe adafise akazi, muhereze uburyo bukeya atangure nawe kwikorera, arabe ukuntu yobigenza, areke kugenda mu ngeso mbi, areke gusegerereza, kandi nawe ufise umusesekara bike ushoboye bikore. Reka nkabura abantu, hari abantu biyumvira ngo umuntu ari buraya, bakaba ari abantu bo mu miryango yacu ya hafi. Wamubaza ati inshuti yanje kumerewe nabi, urashaka ndagufasha iki? Urumva ati no guhereza amafaranga make yo gukora ntiwokora, ukaza wumva ariko akubwira ngo nkeneye miliyoni 5, ngo nkeneye miliyoni 3. Bana b'Imana, by'ukuri natwe tuba twarakoze kugira ngo tugere aho tugeze, ariko tuba twibuka neza uko twatanguye, tuba twibuka ko twatanguranye ikintu gito cyane gose Imana idushize mu biganza. Amen. Ndibuka njewe nkitangura gukora, narabyuka buri gihe saa 9 y'ijoro nkamanika ibiganza byanje nkabwira Imana ngo Mana hezagira ibiganza byanje, ngo Mana ngo nubwo nzoruha ngo nzofasha, Mana nubwo nzoruha nzotanga, ndakwinginze ngo mbone ikintu gike ariko ndakibone, Mana hezagira ibiganza byanje. Hageze igihe ndavuga ati Mana warahezagiye ikiganza canje, nkasenga mvuga ngo Mana shimwa kuko wahezagiye ikiganza canje, kuko nanje hageze igihe bindenga. Amen. Ndiko ndababwira rino jambo kugira ngo mugire kumaramaza gukora, kumaramaza kwiyumvira yuko utwo duke, kandi abo bantu baragira ingorane kuko nawe ayo mamiliyoni 5 nayo ubufise. Amen. Ariko bawibwira ati utuduke mfise reka ndadusangire nabo, ukaza wumva umuntu akubwiye ngo mu miliyoni 10, ngo mu miliyoni 5. Bana b'Imana, tumenye ubwenge, tugira ubwenge, kuko usabye bidakunda. Hariya nicyo gituma abazungu bavuga ngo nimwandike amaproje yanyu imbere yo gufasha. Amen. Hanyuma bagaselektiona, baraba umuntu yanditse proje itagira umutwe n'amaguru bagashira ku ruhande, ariko bagatora umuntu afise proje nziza, bakavuga ati uyu muntu nitwamufasha azogera kure. Niko bazungu bameze. Rero nshuti zanje, umuntu akubwiye ati ndashaka kugufasha, niwe yumvire ko ari Yesu Kristo avuye mu ijuru, niwe afise byose, niwe afise umusesekara. Uyu muntu abafise hageza, yaco wiyumvira ngo mu miliyoni 10, ngo mu miliyoni 20, kuko nawe hari n'igihe atabazifise, ariko abafise uwo mutima wo gutanga muri duke afise. Iri jambo ndabazaniye nshuti yanje, urukundo. Hari umukozi w'Imana yambwiye ngo Germaine, ngo Imana yaguhaye ingabirano nziza, kuko Imana yaguhaye ingabirano ikiza. Amen. Ndakunda umukozi w'Imana yitwa Dorcas muri Bibiliya. Amen. Ngo yarazutse kubw'urukundo rwo gufasha yari afise, baraburi yarazuka. Amen. Amen. Yari yapfuye. Tugire urukundo bana b'Imana, tugire urukundo kugira nitwataha mu ijuru tuze twambikwe ibitsibo. Amen. Ikintu ushaka kuvuga, hari abantu basambura abandi muri buno buryo bwo kuvuga, mu buryo bwo guhanura. Ibyo bintu bikunze cyane abantu b'abadame, kuko abantu b'abadame dufise imitima itarinda, imitima ikomereka n'ingoga, kandi tukaca tugira umunwa uvuga cyane, umunwa uvuga utiyumviriye. Ugasanga rero hari umudame yizeye uyundi mudame mugenzi we akamubwira ngo yewe ngo nagize ibibazo ngo mpanura. Wa mudame akaba azi ko muri ibyo bibazo nawe yashobora kuba yarabiciyemo kandi yabivuyemo, ariko akavuga ngo reka ndamukomeshe, akamuhanura ibintu bibi, akamuhanura ibintu bitamwubaka, akamusambuza. Amen. Imana idufashe cyane badame beza, tugire iminwa ivuga ibityoroye, ibiryoshe, ngo kuko mu kanwa k'umwana w'Imana ngo nihovamwo umururazi, nihavamwo amajambo yo guhezagira, nihavamwo ngo havemwo n'amajambo yo kuvuma. Amen. Ngo iriba rimwe nishobora kugira amazi y'umururazi n'amazi asosa. Umva ndababwira ikintu kimwe nshuti yanje, iri jambo ry'Imana riduhezagira, ritwubaka, ridukayanganisha, kubera tuba turigendera. Ubyange cyangwa ubikunde bishobora kuzogufata igihe, ariko ni wafata ijambo ukarimira, mugani w'aba abakozi b'Imana, ukarimira ukarigendera. Amen. Ndababwiza ukuri, muri runo rugendo habamwe ibitsitaza byinshi, kandi ndabasabye ngo musengere, kuko muri njewe hari ibikorwa byinshi byiza. Hari abantu benshi bazokira mu buryo bw'imitima, hari abantu benshi bazokira mu buryo buboneka bw'ubutunzi. Amen. Ariko Satani ashobora kuza mu nzira yanje kugira ngo amburabuze umuhamagaro Kristo yampamagaye, kugira ngo mfashe benshi mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'imwemu, kugira ntibikunde. Ariko hamwe n'amasengesho yanyu, hamwe n'amasengesho yanje, hamwe n'amasengesho ya Kristo, turizera neza ko tuzoshika, kuko Imana iravuga ngo uzobushitsa. Amen.
benshi Imana irababwira ngo nzobashitsa, ariko kubw'umubiri wacu, kubwo kudashobora kwihanganira iyo mibabaro, ugasanga uravuye mu muhamagaro. Amen. Imana idufashe rero, twirata ubuntu bw'Imana. Hari abandi bantu bagenda bakavuga ngo uriya muntu avuga iki, uriya muntu ngo avuga ibiki, ariko nashaka ndakubwire, hari umunsi uzavuga ngo uriya muntu kumbe yari afise icyo avuga, uriya muntu kumbe yari afise umuhamagaro. Wihane. Amen. Hari abandi bantu bazokwankwa kubera ko bavuze nabi, bakagera ahantu bakavuga ngo uriya ni Germaine umwe wavuga nabi. Amen. Ngo ntitubyemere, uri umurozi, uri umuntu mubi, mu gishingo cyo kunyama bakankawe, kuko Imana ariko yambwiye. Imana rero dufashe cyane. Uyu munsi nje gutanga ano mahirwe ku bantu batatu. Amahirwe ku bantu batatu, abantu ba Nyarucari. Wewe uraba ino video, ndakwingize ngo mbere umuvyeyi ukore commentaire, umbwire koko nimba hariho umuntu wa Nyarucari ari mu gacimbiri kawe, umuntu wa Nyarucari ari iruhande yiwawe, uko tugiye kubafasha nuko niyo muntu wa Nyarucari pe akeneye gutangura ubuzima, adasaba miliyoni 5, ndamugurira igitungwa, hanyuma icyo gitungwa kitarimwo inka, ishobora kuba ari intama, ishobora kuba ari impene, ishobora kuba ari ingurube, hanyuma turamukotera ikibanza cyo kurima. Ashoboye ibyo kubisengera, akabishira imbere y'Imana, akabikoresha neza, akabandanya muri ubwo buzima arimo asenga Imana. Imana izomubera inzira y'ukuri, Imana izomubera ubutunzi, Imana izomubera byose. Amen. Imana nitanga byinshi, nitanga ibidahera. Hanyuma rero nashaka nongere guhamagarira abantu ati mugire urukundo, tugire urukundo, dusenga Imana, agatima ku shetani Imana ikadukuremo, dufashanye. Nashaka nsabe abantu bankurikirana, nimba mushaka kumfasha, mukore icyo bita subscribe, mupartage video ku bandi bantu benshi, kuko kuri ino chaîne yanje nzohanura cyane. Reka ndabashingira intahe. Hariho umukobwa yashaka kugira urubanza, yari umukobwa w'inshuti cyane rwose. Hanyuma rero umuhungu bakundanye yaguma yumva amajambo y'abantu hirya no hino, akumva amajambo y'abantu hirya no hino, hamara amubwira ngo mu mwanya. Amen. Amubwiye ngo mu mwanya, uyu mukobwa araza arambwira ngo umuhungu yambwiye ngo wamu mwanya, ngo ugashaka kumeba, ngo aguma yitwaza ibintu byo hanze, ambaza ibiki ibyo bamubwira, ngo je nshaka ndamuhebe. Ndamubwira nti none gashaho ko mukundanye igihe kirekire, kandi jewe ndabasengera umutwaro wabo nayi nawufashe, kandi ico gihe agitangura gukundana n'iyo muhungu yarambaje, ndamubwira tumwubahe kuko uyu n'umugabo wawe, rero buri gihe namusengera. Hanyuma rero araza arambwira, bamaranye igihe pe, ngo none ngo byamurengeye, ariko we yari afise ubwoba yuko uyo muhungu amubwira ngo mu mwanya, ngo nzokubwira icyavuyemo. Urumva hari abantu nyene baba batekereza uko bashaka, ariko ibyo ntitwobibahora. Ntugahora umuntu uko atekereza. Amen. Uko yiyumvira. Hanyuma rero arambwira ngo je nshaka ndamuhebe, ngo aguma ambaza ibintu abantu bamubwira hanze n'ibiki. Hanyuma ndamubwira, hariho ifilme twari twararavye, namabwira abantu iyo uri kijuju, ikintu cyose kiguciye mu maso gishobora kutakwigisha kandi cyari kije kukwigisha. Hanyuma hari ibintu byinshi kuri nosi, nta kintu kiza gityoroye ngo cyose gitanga ibyiza. Hari ikintu kiza, hariho filme iba irimo ubusambanyi, hari filme ibirimo abantu bariko barasomana, abantu biba, ariko uri umunyabwenge ushobora kuraba iriya filme ugakuramo icyumumaro kikubaka. Ariko ikijuju kiguma kiraba nyene bijya byo gusomana, ibiki ibintu nyene byapfuye, kuko buriya buri muntu wese agotwa niba bimurimo. Amen. Cyo gera ndamubwira nti ibuka ya filme twaraba, umukobwa yiyumviriye ngo umuhungu yamenye ko ari urumogi, ngo none aje kumubwira yuko birangiye. Ubwo rero uyo mukobwa cakutangura kumwe nyene gwa rumogi, agira iki, basanga yamerewe nabi, basanga yataye ubwenge, ariko umuhungu yarazanye amashurwe na bage yo kumubwira ati ndagukunda. Amen. Uyo mukobwa rero namwibukije ibyo, kubera ko iyo filme twarayirabanye. Ndamubwira ati rero wewe tegereza, urindira ikivamo, uko biri kose naco bitwaye. Naza akakubwira ntibyarangiye, ubwo bizoba byarangiye. Naza akakubwira ibyo atekereza, uzomwumviriza nawe umwishure. Amen.
hanyuma haheze iminsi 3 wa muhungu arava mu gaciro aramubwira ngo naje, urumva rero ubu naje ndakubwira icyo niyumviriye yuko twoshinga umunsi wa mariage, niyumviriye yuko twoshinga umunsi wa dote na predote, niyumviriye ko wombera umugore tukabana, niyumviriye yuko ubuzima busigaye twoburangiza turi kumwe. Amen. Narishimye kuko uyo muntu namuhanuye neza, narishimye kuko uyo muntu yaragiye mu manga ariko Imana icamwo, ndamuremesha ndamubwira ati rindira ntaco bitwaye, kandi ubuzima bwabo no musi ni bwiza, ubuzima bwabo buteye igomwe, ndabiraba nkavuga ati Imana warakoze kunkoresha iby'umumaro. Amen. Dukore neza tuzobihemberwa, igikorwa cyose ciza. Nico gituma no musi navuze nti ndashobora gufasha muri kwa kundi umuntu afashe ukuboko kumwe ukw'ibubamfu kugatanga ukw'iburyo ntikubimenye, kandi nahaboneye umugisha. Ariko ndashobora kugira n'ibyo ntanga, kugira nereka abantu ni mu rukundo habamwe gutanga, habamwe gufashanya, muri ubwo buryo abantu benshi babohoke. Amen. Ndashobora gutanga impanuro muri ubwo buryo abantu benshi babohoke. Nzotanga impanuro cyane gose ku bantu b'abadamu. Naye navuze ngo ikiganiro gikurikira nzovuga ngo imibonano y'abadamu bakijijwe biri inyuma nabyo nyene cyane gose. Hari n'ibintu byinshi nzobereka umudamu ashobora gufungura, umudamu ashobora gukoresha kugira ngo yegerane cyane mu bihimba by'irondoka, kugira ngo bimere neza cyane, kugira ngo agire amazi. Ibyo byose ni ibintu umudamu yubatse urugo ategerezwa kumenya. Nibisaba kuba ukijijwe cyangwa udakijijwe, mu kintu cyose ugiyemo, namambwira abantu ikintu cyose wibwiye kugiyemo ba perfect, umuntu agikora neza ku rugero ruri hejuru cyane. Bireke kuba 100%, ariko n'imiburiburi bibe 90%. Nimba rero waramaramaje gushaka, kuko Paulo yaravuze ngo uwo byokundira kugira abone amahoro ashitse nirukanga yikora yisigatiro yigiriki yiyondesha, ngo byiza byo mubera byiza yoguma wenyene. Kuko muri no nzira yo kubaka urugo hari imyitwarariko myinshi, ariko kandi tutibagiye ko dutegerezwa gukora icyo Imana yaturuka. Umuntu wese yaremwe n'Imana nuko ari umukozi w'Imana. Hari ikintu Imana yakurungitse gukora kuri inosi, nimba utarakimenya rero uri umuhombe. Amen. Sindabarandire rero cyane, ni cya kiganiro twiyubake maze duhanurane. Intumbero y'uno munsi nshaka guha koko amahirwe abantu 3, kandi ntabwo ari njyewe, ni njyewe nk'umuryango wanje wose. Twababwiye ukuntu dushaka kubafasha, kandi tuzokomeza tubikora nk'uko Imana izobidushoboza. Uko Imana izoduhezagira natwe tuzohezagira abandi, ko twasanzemwo umugisha. Rero ntimwibagire gukora subscribe, ntimwibagire gupartaja video, ndabasabe mukore commentaire. Umuntu ankurikirana twariganye tuzinanye akore commentaire avuge ati Germaine bite, bizoba bihagije. Hanyuma mu minsi itarenga 5 niyo twaronka ama message atubwira yuko hariho umunyarucari yoba abonetse, tuzobisengera. Hanyuma tuzokontakta abantu, tuzobabwira abantu babatwereke, tuzogerageza, hanyuma tubafashe koko. Twizera neza yuko Imana izobigwiza inshuro 1000 ibyo tuzoba dutanze. Imana rero ibahezagire, tuzokomeza tuganira. Yari Madame Germaine. Bye.